Bene data nshuti z'umusaraba ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Jean Marie Hakizimana, ndi umukozi w'Imana. Ndavuga ubutumwa bwiza. Tugiye gufata akanya gato ko gusanga ubutumwa bwiza. Ndaguhaye kaze kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Imbere yuko dutangura reka tubanze dusenga Imana. Mana data mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri Imana nziza ikunda abo yaremye. Ndagushimiye ko muri kano kanya ugomvye ko ijambo ryawe rivugwa biciye hano muri bino vyuma, kuko watanze ubuhinga butandukanye kugira ngo abantu bashobore gukira. Reka muri kano kanya Mana turakwiragije, hezagira umuntu wese agiye kumvira ijambo rigira aho rimukuye rimugejeje ahandi, rimushitse ku rundi rugezo. Uzobukoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko turagiye gusoma ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo ca Mariko ibice 4 umurongo wa 35. Turasoma tunyarutse cyane tugere ku murongo wa 41. Inkubi y'umuyaga mu kiyaga, uwo n'umutwe w'ijambo. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi yandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati hora utekereze. Umuyaga uraca haba agahwekere rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi. Baramubaza bati mbega uyu ni umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Imana ishimwe cyane. Ni kuri uyu munsi iri jambo ritanguye tubwira ngo inkubi y'umuyaga ikomeye cyane mu kiyaga. Turi muri kino gihe ibintu bitoroshe cyane, aho abantu ariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane. Mfise umutwe w'ijambo uvuga ngo kangura Yesu aho wamusinziririje. Kristo ashobora kuba amaze iminsi asinziriye mu buzima bwawe. Nagomba ndakwinginge mwene data nshuti y'umusaraba, aho umaze iminsi umusinziririje, aho amaze iminsi yicaye, aho amaze iminsi ari ataca ariko arakora ku buzima bwawe, ngomba ndakwinginge ngo urabe ibyapfiriye muri wewe kugira ngo ukangure Yesu kubera ko asinziriye. Ijambo rivuze ngo kuri uwo munsi bugorovye bugiye kugoroba nshuti yanje, abwira abantu ngo tugomba kujabuka dusige abantu ngaha tugende hakurya. Hari abo tugomba gusiga. Imana yacu yabwe icubahiro, haleluya. Hari abantu tugomba gusiga hano, hari ikindi gisagara tugomba kujamwo. Murabizi neza turi mu isi ariko siho tuzohora, isi tugomba kuzoyivamwo, kandi hari abo tugomba gusiga. Turashobora gusiga bene wacu, ba mama bacu turashobora kuzobasiga, na ba data tuzobasiga, n'inshuti tuzozisiga, kubera ko twazigiye ubutumwa bwiza zikanka kumva. Ariko ni kuri wewe ugomba kumva, n'umugisha kuri wewe, n'amahirwe kuzojana nawe kuri wewe ugomba kumva ubutumwa bwiza. Arababwira ngo nimwurire burira ubwato. Bibiri bivuze ngo bamujana mu bwato yahozemo. Ndababazwa n'abantu benshi iki gihe bariko barava mu masezerano y'Imana, bariko barava mu nzira y'Imana bakaja mu bindi bintu. Ndakwinginga mwene data, reka kuvaho waruri ngo ugiye ahandi hantu. Hari igihe uzova ahantu waruri ukibaza ngo n'ahandi hantu ugiye, ugasanga ugiye muri mahonero. Kristo ntiyagiye ahandi hantu, ntiyashimye guhindura ikintu na kimwe, ariko ngo bamujanye mu bwato yahozemo. Haleluya. Biranryohera cyane iyo nsomye iri jambo. Hari abantu mugwa muhindagurika, uyu munsi uri bombereje, ejo uragiye muri Vivante, ejo uragiye muri Fekabo, cyangwa uravuye ugiye n'ahandi hantu. Ivyo Kristo azosanga uri muri ivyo nyene, azosanga uri muri abantu bajarajara. Ndakwinginga nshuti yanje, wewe wakijijwe, wewe wakiriye Yesu, reka kujarajara, gumaho nyene, kuko agakiza kawe karaho nyene. Bamushira mu bwato yahozemwo, bamaze kumushiramwo burira ubwato. Bamaze kurira ubwato, Bibiri tubwiye ngo haza inkubi y'umuyaga ikomeye cyane. Haleluya. Inkubi y'umuyaga ikomeye. Ahantu uri hari ikigeragezo muri ko murahura naco, hari ibyago muri ko murahura navyo. Nabo bahuye n'ikigeragezo, umuyaga uraza wisuka mu bwato. Bibiri tubwiye ngo ubwato bwariko buruzura, ngo ariko Yesu yari yiryamiye yisinziririye. Hari igihe Yesu asinzira kugira ngo akurabe kumuhamagara.
guhamagara. Haleluya. Aba bantu barisinziririye, aba bantu baritekerereje, ntibamukangura, baja kumukangura kubera ko ibintu bikomeye nawe arisinzirira. Iyo wigwaniye arakureka. Ndakwinga mwene data, reka kwigwanira. Kristo niwe atugwanira ku buzima bwawe. Ni Kristo agomba kugwana, ntabwo ari ugomba kugwana. Reka Kristo akugwanire. Barasinziriye, baramureka, baragwana, aho yiryamiye arabitegereza. Nagomba nakubwira ikindi kintu, ntabwo Kristo yararyamye. Haleluya. Ntabwo Kristo yararyamye, kuko nagomba nakubwira ku buzima bwawe Kristo yosinzira n'umwanya mutoya, yosinzira n'amasegonda 10 gusa, wowe wabupfuye. Ntabwo yarasinziriye, ariko yagomba arabukwizera kwawe. Hari igihe Kristo akureka kugira ngo arabukwizera kwawe ingene kumeze. Sinzi ukwizera kwawe ingene guhagaze muri iyi minsi mwene data. Mukozi w'Imana, sinzi ukwizera kwawe ingene guhagaze. Wamuririmbye, sinzi kurimba kwawe ingene guhagaze. Wamusenziwe, sinzi gusenga kwawe ingene guhagaze muri iyi minsi. Hari igihe umaze iminsi usinzirije Kristo, warigwaniye wifata kuri umusenzi gusa, ushoboye, sinzi kuri umuvugishwa, ugacobona ko ari wowe ushoboye ibintu byose, ariko warasinzirije Kristo, wizigiye ubuvugishwa gusa. Mugabo Kristo wamushize ku ruhande, baramureka. Mugabo amaze kubona ko ibintu byase, hagera igihe baramutabaza. Haragera igihe baramutabaza. Nawe sinzi kano kanya ushobora kuba ugomba gutabaza Yesu. Ndakwinginze mwene data, nyemerera ukangure Yesu aho umaze iminsi umusinziririje. Ibibazo byawe umazemo iminsi, ibyo umaze iminsi uri kuracamwo, sinzi intambara uri kuracamwo, ariko izo ntambara nyine uri kuracamwo, reka gutuma Yesu asinzira. Mureke yikangure ku buzima bwawe, mureke yikangure muri ico kibazo ari karacamwo, uri kuracamwo. Mubwira uti Kristo ndananiwe, mubwira uti birandenze, sinshobora, jewe ntabara. Kristo kugira ngo avyuke yikangure. Bamaze kumutabaza, Bibiliya tubwiye ngo yarikanguye. Haleluya. Yarikanguye. Ndagomba ko Kristo wewe uri kuranyumviriza, ndagomba ko Kristo yikangura mu mutima wawe, Kristo yikangura ku buzima bwawe, Kristo yikangure ku muryango wawe, Kristo yikangure mu kibano cyawe, Kristo yikangure ahantu hose uri kuragenda, Kristo yikangure mu rushengero rwawe. Ushobora kuba umukozi w'Imana wasinzirije Kristo, ibitangaza by'Imana bitariko birakoreka, abantu batariko barabona Imana uko bagomba kubona Imana. Ndakwinginze ngo ukangure Yesu aho wamusinziririje. Ibikorwa byawe biryamye, ibikorwa byawe bipfuye. Ndakwinginze ngo ugaruke kuhoraho kugira ngo Kristo yikangure. Baramukangura. Amaze gukanguka, Bibiliya tubwiye ngo aduze ikiganza. Haleluya. Hari umunsi Yesu aduze ikiganza, ibintu byose bikagenda neza. Aduze ikiganza, abwira ikiyaga ngo wakiyaga we ceceka. Ikiyaga kiraceceka, umuyaga uratuza, habagahwekere. Abantu batangura gutangara kubera bafise gukekeranya, kubera batinye, batangura gutangara, batangura kugira ubwoba, barajugumira. Iyo Kristo akoze ibintu, iyo Kristo akoze ibintu bihambaye, benshi barabazanya bakavuga ngo mbega sinaka byari bimeze ukuntu. Ndagomba kukangura Kristo, reka kumusinziriza. Ibyo uri kurakora, izo ntege nke zawe, iryo tiro ryawe wibereyemwo, iryo nyene ryatumye Yesu asinzira. Kudakora ibikorwa n'umwete mwinshi byatumye Yesu asinzira. Kutagenda mu makoraniro y'Imana, aho abana b'Imana bakoraniye, byatumye Yesu asinzira. Kutitaba amasengesho ku buryo bukwiye, byatumye Yesu asinzira. Izo nzira zawe urimwo z'ubusambanyi ziratumye Yesu asinzira. Izo nzira zawe urimwo zo gukora ibyaha bitandukanye ziratumye Yesu asinzira. Ndakwinginga ngo wikangure, ndagusaba ngo wikangure. Kristo mu buzima aho wamusinzirije nawe kugira ngo yikangure aze gukorera ibikomeye. Imana ikugire neza cyane mwene data. Ndaguhamagarira gukangura Yesu ahamaze iminsi asinziriye. Bamaze kubona ikiyaga gitekereje, baravuga bati mbega uyu muntu ni umuntu ki ikiyaga n'umuyaga bishobora kumwumvira. Kristo arabitegereza, amenya mu mitima yabo ko batizera. Ushobora kuba udafise ukwizera, ndaguhamagara kugira ukwizera. Ukwizera kurarema kandi ukwizera kurakomeye cyane. Ndakwinginga mwene data kugira ngo ugire ukwizera gukomeye cyane, bitume Kristo agukorera ibitangaza, agukorera ibintu bikomeye, bya bindi nyene waruzi ko atokora ashobore kubikora. Imana ikugirire neza cyane, Imana igukomeze. Ngira ndangize ngusengera ibyo maze iminsi uri kuracamwo. Ndagomba ngo uhagarike ivyo bintu bibi bitaguha kuvugana n'Imana, ivyo bintu byatumye imigenderanire yawe hagati yawe n'Imana itakara. Ndumva ngo dusenge Imana kugira ngo usubire ugiranire imigenderanire myiza. Ingorane uri kuracamwo zatumye utakaza imigenderanire myiza n'Imana, nizo ngoma ngo dusenge Imana maze tubomoze ibisika byose by'umwasi, ibisika byose bya Satani, ibyo byose byakugose, ibyo byose byakuboshe, ibyo byose byakugumije, bigatuma udakorera Imana uko bikwiye, bigatuma wewe wigira ugasinziriza Kristo. Turagomba ngo muri kano kanya ku buzima bwawe Kristo yikangure. Mwene data uri kuranyumviriza, ushobora kumva ko ushaka gukangura Yesu, fata kano kanya ngomba gufata ko gusenga Imana, usengane nanje muri kano kanya urabona igitangaza cy'Imana. Mana yo mwijuru,
ndagushimiye ku bwa mwene data, uno mupapa, uno mumama, uno musore, ino nkumi, uno mwana mutoya w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ariko aragomba akubwira ngo ndagomba ko Kristo wikangura kuko naragusinzirije, inzira mbi nagiyemwo, nagiye mu ntege nke, naragusinzirije, none ni wikangure ku buzima bwanje kugira ngo ibibazo byose ndimwo ubinkureko, ko sino kwishoboza, niwe ushobora. Mana ndagomba kugira ngo wikangure Kristo, ni wikangure ku buzima bw'uno mwene data yumvise iri jambo, yari yaragusinzirije, yari yararetse ibikorwa byawe, yari yararetse gusenga, yari yitwararitse iby'umubiri gusa, bewe bakagushira ku ruhande. Ndagomba ngo wikangure ku buzima bwiwe, ndagomba kugira ngo umukomange maze umubwire uti kanguka, kuko turiko turaca ni habi. Mu bwato turabona ari amashengero, isi turabona ari ikiyaga, kandi muri iyi si turimwo hari ibibazo turiko turahura navyo byinshi. Ibibazo turiko turahura ntidushobora kwigwanira ngo dutsinde, ariko turi kumwe nawe turanesha. Neshereza rero uyu muntu ariko arabigomba. Mana uharire uwo guharigwa, utabara uwo gutabara. Uriko aragusanga umubabarire ibyagendeyemo bigatuma usinzira, umugirire imbabazi. Uriko aragusaba ngo umutabare kuko ibyago bimusugereje ari byinshi, Mana ubimutabara uzobukoze. Mana uri Imana ikomeye kandi uri Imana igororotse. Ndagamba ngo uzibize ingunza y'ikiyaga, uzibize ibibazo byose, uhagarike intambara zose mu miryango myinshi, abantu bariko bararira, abantu bariko baragira ibyago bikomeye, uhagarike ibyo bibazo byose. Mana uzobukoze. Ndakwiziye kuri Imana udatetereza, uri Imana waserutse kwa Mariya na Marita ukora igitangaza, na nubu nuseruke kuno muryango, useruke mwa kino kibano, useruke mwa kino gisagara, useruke mwino vire yose Mana, kugira ngo ukore ibikwiye gukorerwa mwa kino gihugu. Uzobukoze. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bibe ku muntu wese yumvise iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.